jewe nasanze navukiye mu muryango w'abantu badasenga Imana, umuryango w'abapagani, wari umuryango abantu bakunda kuraguza, bahagera ku bapfumu kuraguza, bagakoresha n'ibintu by'ibigirwamana. Ivyo rero nagiye kwisanga ivyo nabivukiyemwo ari byo ndimwo. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Dukomeza kubibakengurukira ko mushishikara kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Subscribe canke sabone kuri channel yacu. Umuntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu twomusaba kugira sabone kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere kuri microphone, inyuma ya kamera hakaba hari Jabo. Kuno munsi rero twagiriye ubuntu bwo gushika ku rugo gumwe mu b'Imana yagiriye neza. Twagomba tumuhe ikaze abaramutse yongere. Twagomba tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Mutumire karibu. Bakunzi b'ijambo Agakiza TV, ndabaramukize amahoro y'Imana. Kazina bagwita gute? Izina ni Ndereyimana Pasikaziya. Ndereyimana Pasikazi, murasenga? Turasenga. Twagomba mudutanguriza n'amasengesho imbere yuko dutangura ikiganiro cy'uyu munsi. Turagukengurukiye Mana data twese uri mu ijuru ko batugiriye neza igitondo nk'iki mwami kizima, tugushimira kugira neza kwawe Mana. Turaguhaye kaze muri iyi ntahigiye gusohokanya kubahwa kugira ngo ize yubake beshi gitandara cyo kugororoka, uzobukoze ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ndereyimana Pasikazi, uno munsi twagira ubuntu bwo gushika ku rugo iwanyu. Ijambo ry'Agakiza TV twarumvise yuko mu bihe vyakahise by'ubuyabaga bwanyu umwari musanzwe muri abakozi b'Imana, byo byari ivyo? Ego nivyo. Muri ibyo bihe kandi ijambo ry'Agakiza TV hari ikindi ryarumvise yuko byashika nk'iyo muvuye gukorera Imana, mwashika mu rugo aho musanzwe muba ku bavyeyi bakabataburira ko nk'ibitabo, bijya bitabo bijanye ni birimwo inyigisho z'abana nyene kujya bahora babigira. Navyo byo byari ibyo byarashika mutashe bakabataburira ko ibitabo? Yego nukuri ibyo byarabaye, byarashika tubikuye nko ku rusengero dushitse muhira bakabifata bakabitabura. Muri ico gihe kandi ntimwahengeshanije, mwagumye nyene muri mu nzira y'agakiza yo kugororoka? Nukuri twahengeshanije kuko twarabona ko ari urugamba tugiye kugwana go muri Kristo, bigatuma tubandanya dusenga Imana, naho babikora bakabitabura ntitwahengeshanya kugenda ku ngoro y'Imana. Mwebwe muri ko murabiraba nk'abantu mwari mwarahisemo inzira y'agakiza, mubona byava kuki, byategwa niki? Mu bisanzwe jewe nasanze navukiye mu muryango w'abantu badasenga Imana, umuryango w'abapagani, wari umuryango abantu bakunda kuraguza, bahagera ku bapfumu kuraguza, bagakoresha n'ibintu by'ibigirwamana. Ivyo rero nagiye kwisanga ivyo nabivukiyemwo ari byo ndimwo, nico cyatuma batankundira ko nja mu ngoro y'Imana ngende mu by'agakiza. Mutubwire ido nido intango y'ukuntu byatanguye n'ukuntu byagiye kurangira. Kaze. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma ndakengurukiye Imana kuri uyu munsi ko Imana ingiriye neza. Nkaba ngomba gusohora intahe, kuvuga intahe yiwanje kuva ndi umukobwa mutoya. Jewe maze ninjiye mu ishengero rufise imyaka 13. Hanyuma ishengero ndaribamwo ndiga inyigisho z'abana, kandi kuva ico gihe ndiko ndiga inyigisho z'abana ntabwo byanyoroheye. Navuze ko hagera igihe tuvuye ku rusengero bagafata bijya bitabo baduha abana bakabitabagura. Urumva ntivyabanezera kuko bo bashaka ko tuguma turaho nyene turi muri byo by'ibigirwamana, ariko nanze ntivyanyorohera kuko numva hari ikintu kisuguma ko nkwiye kuba mu ijambo ry'Imana. Hanyuma hageze rero igihe mba mu ngoro y'Imana, mugabo ko mu ngoro y'Imana afise imyaka 13 bari baragize ibijya bintu byo kubandwa,
barazana byo bintu byo kubandwa barabishira mu cumba ndyamamwo byari ibintu by'ibiterekerwa bimwe by'abakera hanyuma bakambarira bati imisi yose mu gitondo uzokwa muvyuka ugenda ufukama imbere yavyo ukoma amashiga 3 hanyuma ucufata ariya cupa ririmo inzoga ucusoma uduza uhejeje niho uzobora kugenda gukora ibindi bikorwa ivyo rero nabibayemwo ndiko ndabikora ivyo bintu mugabo ngeze mu myaka 14 haraje ijambo riri muri kuvayo 20 umurongo wa 3 ni jambo ryakwama riza mu mutima wanje rikanyagiriza rikavuga ko ryambwira ngo ntugasenge Imana ubangikanije rero ndabirimbura mbona ko ivyo bari barakoze vy'ibigirwamana ivyo bintu byo kubandwa ko atari ivyo niho rero mu myaka 15 ntumva iryo jwi nyene risinzikaze nkagenda kubwira ndababwira abavyeyi nje ibintu naho mwabikoze mumbarira ko ari Imana zinzigamye kuvyukuri ndamaze kubona ko atari Imana zinzigamye nariko ico baciza nuko ibi nibigirwamana namaze gutahura ko ari ibigirwamana nuko nobikuraho tukabiturira bakabita hanyuma guhera ico gihe iryo jambo ndarivuze ntivyanyoroheye baciye batangura kunkurira hasi bakambara ngo ugomba kugenda gusenga za mana zidapfa Imana idahwera je nkababwira nti jewe ndumva ko ngiye kwakira gakiza ibisigaye nta bindi jewe ivyo no kubikuraho hanyuma harageze igihe kuvyukuri ntibankundira mugabo mbandanya senga Imana ndasenga Imana ndinginga Imana ndabwira Imana ndagomba nkureke ibi bintu kuko iryo jambo ryakwamariza ngo ntugasenga Imana bangikanije hanyuma harageze igihe ndagenda vyiganira umurongozi ndamubwira nti murongozi jewe naho ndikunda gukora ibikorwa hariho ibintu byo kubandwa barasize mu bintu byo kubandwa baraterekereye ibintu by'ibicupa ibintu by'inkunga n'ibindi byinshi cyane kandi bama bantegeka kugenda kubifukama hakoma amashiga 3 urumva bambara ko ari Imana zinzigamye rero nakwifuza ko mwofasha ivyo bintu bikavaho umurongozi rero kuvyukuri yari umurongozi akijijwe Yesu nahabwa icubahiro Yesu nashimwe cyane ego yari umurongozi nukuri yubaha Imana akijijwe kweri hama turabiganira ko tumaze kubiganira ko arambarira ati kuvyukuri tuzogera kugufasha rero harageze igihe umurongozi turagenda cyo gihe abavyeyi siho bari turagenda turugurura byose turabiyora turabishira mu igunira turabitwara ahantu mwishamba rirerire turabiturira Yesu nahabwa icubahiro tumaze kubiturira turagaruka rero ku rusengero turasenga bimaze kubuko ndataha imisa yari sohotse ndataha maze gushika muhira ngeze mu irembo sanga ibintu byanze byose babitaye byasohowe n'abavyeyi babitaye basanganije ijambo rivuga ngo genda kwa bamana idahwera bawe wafashe Imana zigame zigutunze urazita wagiye kuziturira ngo ugiye kugira ikibazo ugiye kugira ingorane ndababwira nti kuvyukuri jewe nta kibazo nzogira kuko nikuye ko ibigirwamana nikuye ko abadayimoni ariko inzira mbona ngiye kubandanya ni inzira irashe kandi n'inzira nziza bizotuma ishikana mu ijuru ati bisigaye nagikoze Yesu nashimwe cyane hanyuma kuvyukuri nabandanije ngaho mvuga ndiyumvira ati none nza kuguma ngaha gute ko banyirukanye njahe nca ndasubira kuri wa murongozi ndamubwira nti murongozi je nagize ikibazo namanashitse muhira nasanze baravye ahantu bya bintu byahora ntavyo babonye ubu rero banyirukanye impuzu zanje bataye hanze none nkora iki Yesu ashimwe cyane Imana yacu ni nziza iragahezagirwa nayihezagira abana nukuri ikora ibikomeye hanyuma arambarira ati genda ubitoragura bijya bintu byawe byose nihagira ahantu na hamwe ugenda genda uce wicara haji wanyu nyene ugume hajya nyene aha rero atanguye urugamba aravuga ati uratanguye urugamba ati jya ntambuko ugeze ko ijya ni intambuko niniya cyane mu kwegereza iby'agakiza tigenda utoragure hama wicare urindire hanyuma kuvyukuri ndasubira muhira ndagenda ndabitoragura ndashira mu sakoshi ndaja ngaha impande y'inzu naraharaye ndaharara rimwe ndaharara ubugira kabiri
ku mugoroba mama ndanumva bambariye ati ubu rero niyo wahengera bagiye kuryama nawe uca ugenda uryame mugabe inyoni zizovuge ibintu wabisohoye wasubizaho aho wahora baze bagusange ariho. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Hanyuma ku by'ukuri nabigenze uko nyene ndinjira ndaryama mugabo hageze hajye mu cabuca nongera ndasohoka na bya bintu byanje nta muntu numwe yakemye ko naraye mu nzu nirwa ngaho numva inzara ni nyinshi cyane numva inzara irandembeje ku by'ukuri ndavuga nti none ko shonje nkora ikingira nte kandi simva ngaha kandi ntavyo bariko barampa gufungure. Ego murabona ko kera ibintu byahari ndagenda rasoroma akajumpu ndagateka hajya kariko karabira mutama papa mvyaracaraza kubitamwe mugerara duza gakono gasanzarira hari ndavuga nti ariko ga Yesu ni wewe wo kuhambera kweri. Mugabo uyo munsi baciye banyegereza udufungurwa abo tuvukana baratumpa ndadufungura. Hanyuma hageze nyene ho kuryama anza numva mutama papa araza arambarira ati ngo gwangwagurika winjira mu bandi uza kuryama. Ndavuga nti Mana habwa icubahiro aho habonetse intsinzi. Hama ncandagenda ndaryama buraca mugabo naho nyende byakomeze bancokora bambarira ko nishimana bambarira ko ndababwira nti kuvyukuri si Imana ibihe tumaranye bijya bintu sinigeze numva bivuga ahubwo ni jewe nari nahajakariye nari merewe nabi namangenda kubifukamira ndabikomera amashi kandi sinumva ko binyishura navyo ntibyakwigera bivuga. Ticewe rero bijya bintu kuri si Imana ngerageza kubabwira ko atari Imana. Rero ndabiba nkuko hama Yesu araza arantera iteka. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Arantera iteka, Yesu araza arampoza amarira aranzanira uwo tuzokubakana. Cyo gihe turakundana ku by'ukuri sangana umuntu w'Imana na wenyene. Hanyuma tubiba mwuko mugabo hageze ibihe byo kugenda baragenda barasubira ku bapfumu. Nababwiye ko abiwacu baganzwa n'abapfumu baganzwa n'ibintu by'ibiterekegwa barasubira ku mupfumu. Mupfumu arababwira baramubwiye ko Imana nazituriye. Barabwira ati za Mana twakura hano yarazituriye ariko ubuye agomba agende kubaka. Yesu nashimwe cyane. Umupfumu ngo arababwira ati rero ku by'ukuri agomba je kubaka kandi ziya Mana yarazituriye ati ntagende atazifise. Zana amafaranga yari yabace ibihumbi 180 ibihumbi 180 abahe izindi izo mana zabo. Hanyuma barambara ati rero umupfumu yatubwiye ko niyo bagenda kurongorwa izi mana utazitwaye uzopfa uzomererwa nabi uzogira ntuzovyara. Ariko Yesu yarakoze naravyaye Yesu yarampaye abakobwa n'abahungu kandi izo mana zabo narazituriye. Rero bavuga bati rero uyo munsi yo kugenda izo mana zizongera kwa gatanu nawe uzogera kwa gatandatu. Ndababwira ati ku by'ukuri jewe ndafise iyo nakurikiye, ndafise Imana nakurikiye, ndafise Imana nzigama ku murango no mwijoro. Ni kandi nagomba ndababwire hari ivyo nataye hari ivyo naturiye mumbarira ko ari Imana mwambarira ko ari byo binziganye ntibyegeze binzigama. Uyu munsi rero ko Yesu yanteye iteka ikampo twubakana jewe nzogenda ndongowe n'ibendera ya Kristo iyo ni izongendera imbere mu rugo rwanje. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ku by'ukuri Imana irabinkorera. Yesu arangwanira gugera aho bahora muga muri uko guhora kwabo habamwe kunyanka kuko ntemeye kuko bagira ubwoba nzopfa bizogenda ukusi nzovyara urumva nzomererwa nabi. Ariko ndashima Imana ku by'ukuri Imana yaranteye iteka icyo ndakengurukira Imana kandi abo nyene barabibonye naho ubu bapfuye batakiriho ariko bapfuye babibonye ko navyaye bajewe bagiye kuva bapfa nta wundi mwana navyaye mu nyuma. Eka Yesu yari yampezageye yampaye abana ku by'ukuri abagiye babibonye ko ya Mana yanje idapfa ko yangiriye neza ikanteturura ikampa abana. Ivyo ndabikengurukira Imana. Rero maze gushika mu rugo ku by'ukuri sanga umutama wanje arakijijwe sanga n'amavuta. Yesu nashimwe cyane. Imana iduha ibikorwa byo gusengera abantu gusengera imitwaro itandukanye. Nukuri Imana iraduterura Imana iratugirira neza ico ndagikengurukira Imana. Rero sinigeze nganya
sinigeze nihebura ahubwo nabonye ndi mu bundi buzima budasanzwe kuko nasanze kuba mu ngoro y'Imana, nasanze guca bugufi, nasanze kwihana ibyaha birimo umugisha ukomeye cyane. Rero ku by'ukuri ibyo ndabikengurukira Imana. Iyo ntahe yanje rero ku by'ukuri numva ko yogarukira ngaho, kandi ifise intahe nyinshi, ndafise nyinshi ariko iby'Imana yankoreye kuva mu bwigeme bw'iwanje nivyo Imana ibahezagire cyane. Turumva mu nzira y'agakiza mwari murimwo hari intambamye mwagiye muhura zitandukanye. Twagomba kugira ngo mutubwire rero ico gihe muri ko murategura urubanza ko kugira ngo mushobore kuja kubaka gushinga urwanyu, abavyeyi muri kijya kintu bahora bakora bafasha nk'umwana kugira ngo asohoke amahoro n'imihezagiro myinshi, wowe ico gihe byagenze gute? Ego Yesu nashimwe. Hama muri ibyo bihe byo gutegura urubanza ku by'ukuri jewe nababwiye ko nabayeho umenga ndi umwana nankwa kuko ntariko ndakurikiza imigenzo bariko barakora. Muri ibyo bihe sa nuko abavyeyi barahari bose, ariko kubwo nase ibyo bigirwamana ku by'ukuri ntibambona neza. No mu gutegura urubanza barambariye ataho uribako kuko turabona ko ugiye kugira ubundi buzima bubi, uragiye gupfa urupfu rubi, uragiye kumererwa nabi. Twumenga duteye ubwoba igenda giwa uje kuza kubaka urugo, urumva ko ari byo bari baramogoreyemwo, nivyo byari bibagize, babona ko ari zo mana zibazigama, biboneka ko ari byo bari barakuriyemwo. Hanyuma ku by'ukuri barambariye bati aho uribako kuko tubona nta kintu kimwe twogufasha, ntaco twogushikikiza kuko turabona ko ugiye kugira ikibazo no mu rugo, nta n'umutaru uzohaba. Hanyuma ku by'ukuri je ndashima Imana, jewe narikorera utwanje nkiri umukobwa, hama ndagerageza kugira ngo ndonke ivyo nzotwara mu rugo, ndagurisha. Abagenzi murumva ko nari mu ishengero ry'Imana, abagenzi baranterera, bigeme nkanje, abamama baramfasha, abapapa barafasha. Ku by'ukuri ndaronka ibintu nshobora guserukana mu rugo. Hanyuma nobabwiza ukuri nta kintu, nta igikombe kimwe mu muryango ntibageze bakimpa kuko nase kugenda nikoreye ayo mabuye n'ivyo biti n'ivyo bicupa, nta kintu kimwe bigeze bampa ku by'ukuri. Hanyuma ndashika mu rugo amahoro, ndashima Imana. Twagomba kandi mushobore kugira ico mubwiye abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukwirikirana. Ni bihe bitari vyoroshe nk'umunyagwaruka, umwigeme gufata imana z'abantu kaziturira kandi ukaguma uhagaze mu nzira y'agakiza. Ikintu gusa twagomba kugira ngo ushobore gushikiriza ijambo ry'agakiza TV muri ako gakiza kawe wakiriye nk'abanyagwaruka b'iki gihe. Tuvuka dusanga abavyeyi bakijijwe, hari igihe usanga atani intambara nk'izo tugenda duhura nazo. Twagomba rero mutubwire, mushobore kugaragariza abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV itandukaniro mwabonye hagati y'imana z'abandi baturira zigasha n'imana wewe wahisemwo wakiriye. Urumva ko banagutazira n'akazi nawe bavuga ati kabamana idapfa. Twagomba rero muduhe itandukaniro hagati y'ukuntu wabibonye, kuko urumva hari ibyo wabamwo n'ibindi nyene wagoberwa kubamwo kandi wumva yuko atari byo wahamagariwe. Ego Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma muri ubwo buzima bw'ubwigeme bw'iwanje navuze ko nagwanye intambara zitari nyinshi cyane, kandi ndaziterwa n'umuryango, ndaziterwa n'abavyeyi bari baranyibarutse. Rero ku by'ukuri je nasanze maze kwakira Yesu akambera umwami n'umukiza mu bwingo bwanje, nasanze hariho itandukaniro ry'Imana n'ibigirwamana. Kuko ku by'ukuri iyo mana yanje twarabanye mbona ingirira neza, ntaho nigeze nicuza, ntaho nigeze mvuga nti yo ngo mpabemera nk'abanyegiputa babwira Farawo ati bega Farawo nta mva zari muri Egiputa, nube waratugumirizayo tukipfirirayo bakaduhambayo.
bariko barushwa n'amakokombure barirayo, bariko barushwa n'amapapayi n'amapiripiri barirayo. Jewe rero muri uko kuba kwaje nta byigeze bindusha, kuko ku by'ukuri yabaye n'intahe idasanzwe, kuko abantu benshi barabibona. Jewe rero muri uko guhagarara ntiyari jewe, ahubwo ni Imana yangwanira, kuko iyo jambo ryapama riri kuri jewe rya habijoro canke umurango ryamarize ngo ntugasenga Imana ubangikane, rigatuma rintera inkomezi, rinyereka yuko ku by'ukuri hariho Imana y'ukuri, hariho Imana nziza, hariho Imana igirira neza abantu kandi bayizeye ari izo bashikana mu ijuru. Ariko byaboneka neza ko ibyo bigirwamana taho ntivyavuga, naho naga nkabikomera amashi ntivyanyishura, ntivyanshimira. Ariko uyu munsi iyo ngizuku Yesu aranshimira, aravuga ati mwana wanje. Ivyo urumva rero ko ivyo hari itandukaniro. Rero no vuga ko ku vyerekeye ndiko ndahanura nka abantu babigeme canke imisore, abantu bakiri bato, murumva naje kwiyo ntambara nayigwanye, kandi ku by'ukuri bakagera n'igihe bakankura mu rugo. Ariko narahanuza kandi nkahanuza abakozi b'Imana, bigatuma bashigikira. Rero nagomba kuvuga kuri ikintu ntera kamo nkugwaruka cyane cyane, ngo mpere kugwaruka kuko intahe yanze niyo mu buto, kugira ngo bahanuze mu kwizera kwabo, bagende barahanuza. Kuko no mu kwizera iyo utagiye urahanuza, hari gihe usanga waciye mu zindi nzira, ugasanga umenga uri kurirongora, ukabona bijya umenga ni vyiza. Je nari kuvuga nti kubaha abavyeyi, mugabo nasanze sinari kububahira kuri ivyo. Hariho ivyo duhamagarirwa kubahiramwe abavyeyi, ariko hariho ibindi navyo ku vy'ukuri ushobora kuraba kavuga toya hamwe ibino kubahishiriza abavyeyi, Imana yanje nayo noba ndayishize hasi. Rero ku vy'ukuri guhanuza, batungwe no guhanuza, bari mu kibazo bagende bahanuze abakozi b'Imana, kuko Yesu usanga benshi bari mu mashengero, hari abakozi b'Imana bogenda bagahanuza abakozi b'Imana, bakabagira inama nkuko nanje bangiriye inama. Kuko iyo ncangira umutima wahawe naca niruka nkagenda, sinzi kandi iyo nagarukira ngira no mu rugo sinari kugaruka. Ariko umukozi w'Imana ku by'ukuri yambaye hafi. Rero umunyagwaruka wese akwiye gutungwa n'impanuro, agahanuza abakozi b'Imana, agahanuza abantu bamuruta, kugira ngo ku by'ukuri bigende neza mu nzira y'agakiza. Yego, twashaka tubakengurukire kubw'ijambo ry'Agakiza TV ko twiyumviriye kubagendera mukatwakira mu rugo rwanyu. Ego, ntitwovuga ngo twizere ngo nitwongera kubakina ko tuzobaronka, kuko mwatubwiye yuko hari n'ibindi, hari n'izindi ntahe nyinshi mufise. Gusa tubakomya kara, ndibaza ngira ngo muzokongera kwitaba kamo kacu. ku by'ukuri muzondonka, kuko nanjye numva nezerewe cyane kubwo iyi ntahe yanje iri kirasohoka kugira ngo abantu bayumve. Mwakoze cyane gose. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabakengurukira ko mukomeza kudukurikirana muri benshi, kandi mukagaragaza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota. Sabone kuri channel yacu ku muntu ryo bari ryo rya mbere atugendeye, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Jabo. Murakoze.